Mu gihe inama nshingamateka yari ishashe kuri uno wa 22 Nyandagaro i Bujumbura, umushingamateka Deo Nduwimana yarabajije igituma impamyabushobozi zo mu ndinganizo nshasha ziteba gutangwa, aho umushikiranganji w'amashure yisumbuye na kaminuza François Havyarimana yishuye avuga ati: ariko bwa mbere nabaza gusigura ikibituma. Komisiyo nationale d'enseignement des diplômes yari hari kuva kera, ariko ico gihe twari tukiri muri ancien système nta ngorane n'imwe yari ihari. Mwese muribuka muri ancien système muri kaminuza haheze umunyeshuri umwe adefanze mémoire, kandi mu kudefanda mémoire ba programme umwe canke babiri, nukuvuga ko haheze abantu bake iyo komisiyo d'enseignement igaca batunganiriza nta ngorane zabo. Ariko muri nouveau système haheza abanyeshuri benshi icarimwe, dufashe nka bac, nukuvuga promotion yose ihereza rimwe ku munsi umwe. Ugacura rero aba kaminuza ziri mu gihugu cacu zishika zirenga 40, abahejeje ku mwaka baba ari benshi cane. Harageze rero ico gihe iyo komisiyo d'enseignement itashobora novuga gukontorora izo diplome zose ziba zije kuri uwo murindi. Kugira ngo rero iyo ngorane dushobora kuyitorera umuti, twaciye dusaba yuko iyo komisiyo nationale d'enseignement ivugururwa, igashirwamwo abantu benshi bashobora kwiga amadiplome menshi mu mwanya muto. Ubu rero bari ku kivi, itegeko ribashiraho rivugurura uwo murwi ryaramaze gusinywa na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere. Ubu bari ku kivi, ubu umurindi wo gutunganiza diplome ni mwiza cane gose, mu minsi ico kibazo kizohera. Bibutse ko umwaka w'ishuri utangurira inyigisho nshasha za bakaloreya watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2011 ushira 2012, ariko gushika ubu izo mpamyabushobozi zo mu ndinganizo nshasha zikaba zitaratangwa muri kaminuza y'u Burundi.